Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu ciza c'u Burundi yamenyesheje yuko yamenye amakuru yizewe yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda kiriko kirategura imigambi iremere cane yo gushoza intambara ku gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye nkuko bigaragara mu majambo yavuze ku munsi w'ejo hari kuwa gatanu igenekerezo rya 31/0/2025 ubwo yari yakiriye abadiplomate canga se abahagarariye amareta yabo mu Burundi ndetse n'indi miryango imwe n'imwe. Yarasiguye yuko yamenye yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda kiriko kirategura ibintu bitari byiza ku Burundi. So bwa mbere Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cibanyi c'u Rwanda kuba rero cyo bakiriko kiragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, ibyatumye Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kugara imipaka mu ntango za 2024. Icyakora igihugu cibanyi c'u Rwanda ibyo nikivyemera, ahubwo gisigura yuko citeguriye neza guhangana n'ibibazo bimwe na bimwe by'imihari imwe n'imwe iba mu Burundi niba mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igihugu cibanyi c'u Rwanda cyagiriza Burundi kuba Burundi n'abasoda bacyo b'u Burundi bariko barakorana n'imihari yakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, ndetse akiyongera ko n'ibindi bibazo bimwe bimwe bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Kugeza ubu Evariste Ndayishimiye yunze mu gihe Perezida Tshisekedi nkuko basanzwe ari abanywanyi cange ari agati gakubiranye nkuko bigaragara. Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ingwano u Rwanda rugwana na Republika Iharanira Rusange ya Kongo bafise ibyo bapfa, mu gihe u Rwanda nabwo gukomeza gukora ibyo byose Uburundi nabwo butazoca burarabera, ahubwo buzaca buragira icyo bukora ku buryo ngwano ishobora kuzoba iyakarere kose. Aya ni amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nkuko biboneka cange nkuko amakuru yama aradushikira cange aradusumira. Kugeza no mwanya bwana Tshisekedi mwitangazo giwe nawe yaherutse kuba yoshira ahabona agaruka kwifatwa y'igisagara ca Goma, yarasiguye ndetse anagaragaza neza yuko nubundi ingwano igiye gukomera ndetse intambara igiye guca irafata indi ntera, aho yasabye yuko n'amahera menshi yakoreshwaga muri guverinoma agomba guca aragabanurwa ubundi bagafata ingingo zibereye zo guhangana n'uburyo rero bagomba guhangana n'ibi bibazo by'umwari wa MTSR. Bivuze yuko nubundi urugamba rugiye gukomera ndetse no gufata indi ntera, mu gihe abandi bategetsi n'imiryango imwe n'imwe yamira saba yuko mu Burundi ndetse by'umwariko cane muri Kongo Perezida Tshisekedi yofata ingingo zibereye, yofata ingingo zikomeye zo kurabira hamwe ndetse nizo gukora ibishoboka byose kugira ace arafata ingingo nziza zo kuba by'umwariko yofata ingingo zo kuganira n'umwari wa MTSR. Bwana Tshisekedi aramaze igihe yagiriza uyu mwariko ufashwa n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, akavuga yuko adateze kuzaganira n'uwo muhari nkuko biboneka. Turabegera ko mu buryo bwose by'abo bategetsi bombi botangaje, ariko kandi ku ruhande rw'u Rwanda witegereje neza ibivugwa n'umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bategetsi b'icyo gihugu, biboneka yuko icyo gihugu kidafise impungenge ndetse kidafise n'ubwoba ko wese ashobora kuba yogitezaho ingwano canga intambara mu gihe cyama kivuga yuko kiteguriye neza. Uru rugamba rukomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, navuga ko kandi rukomeje gusiga benshi mu kangaratete, aho kandi rukomeje gusiga ibihugu bimwe bimwe mu bihombo biremere cyane. Ibihugu nka Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu birimo nk'u Burundi, iki gihugu cacu birakomeje gusinzikarira muri icyo gihugu ca Kongo, abasoda babyo bakomeje kwapfira ndetse no guhura n'ibara rikomeye cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda abiradusumira. Kugeza ubu amakuru akomeza kugenda aratugeraho, akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibikomeje kuba ari akamaramaza. Marema yashimangiye ko rero ingabo za Afrika y'Epfo ziri gusebera muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, asaba yuko zotaha byanze bikunze nkuko bigaragara. Ni mu nyuma yuko nubundi izi ngabo zaje zarigize gakemura mpaka zivuga yuko zigiye guhindura ibintu, ariko gushika no mwanya akaba arizo zikomeje kugenda zirahasebera kurenza izindi zose. Mwongeye kwirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, mumeze mute? Mutubwire uko mumerewe munyuze aho ngaho mu mwanya w'ibitekerezo, mutubwire ibyiyumviro byanyu. Ndabaye ikaze kuri uyu wa gatandatu
igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri 2025 turatanguye ukwezi gushasha mbifurize kuzoronkamwe ibyiza byose mwifuza mbifurize kuzogira amahoro y'Imana cane. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mubandanya kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse mwese ababandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu mwese ndabahaye ikaze. Reka nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwe mwese mubandanya kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu aho muherereye, mbabwira ngo ndabaye ikaze kubatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, haba abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, abari i Burayi ndetse no muri Amerika, mwese turabahaye ikaze. Byona kwanditse sabone kugira usharonka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwese, nyemerera amakuru n'ibiganiro byacu tubitangurire ngaha mu Burundi. Ibintu byongeye gukomera mu nyuma yuko kandi igihugu cibanyi c'u Rwanda giherutse kugirana amatata aremere cyane n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko bizama bigaragara, igihugu c'u Burundi cyongeye gushimangira ko gifise amakuru yizewe yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda cyoba cyitegura gushoza intambara ku gihugu c'u Burundi. Aya ni amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye, nkuko biboneka ndetse byamaze gushigwa ahabona. Abimenyesha amakuru byo mu gihugu cibanyi c'u Rwanda byamaze no kwandika kuri iyi nkuru cyane, ndetse nano mu Burundi biriko biravugwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratangaje ko yamenye amakuru yuko rero u Rwanda ruriko rurategura gushoza intambara ku gihugu ciwe. Aravuga yuko kandi ayo makuru yamenywe n'ubutasi bw'u Burundi, aho yashimangiye yuko ubutasi bw'u Burundi butakijyama ndetse butagisinzira, ndetse bariko barakoresha ubuhinga bwa none mu gutahura amakuru agendanye n'imigambi mibisha y'umwanzi, aho yavuze yuko rero u Burundi butazoca burarebera. Evariste Ndayishimiye yarabitangaje kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 31/0/2025 ubwo yari yakiriye rero abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango igitandukanye mu Burundi. Ijambo yabajejeho rero gibanze kuri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho inyeshamba zo mu muhari wa M23 zikomeje kwigarurira uduce tugiye dutandukanye two mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Icyakora ntiyagarutse ku kaga kariko karashikira igisoda c'u Burundi. Abasoda b'u Burundi bariko barapfa nk'udushwiriri ku buryo budasanzwe kuva ku igerekezo ya 25/0. Izo nyeshamba ziragenzura umujyi wa Goma, zireruka kwirukanamo kandi ihuriro ry'ingabo za leta. Nkuko byoma bigaragara, u Burundi buri mu bihugu bifise ingabo muri Kongo, ndetse amakuru avuga yuko bumaze gutakariza abasirikare benshi M23 yiciye mu bice bigiye bitandukanye bya Teritwari ya Masisi, abandi baca barafatwa mpiri. Cyo kimwe na mugenzi we Frege Santwari Tshisekedi Chirombo urongoye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Valentin Ndayishimiye yarumvikanye yikoma umuryango mpuzamakungu yashinjije kuba rero ukomeje guceceka kubibera muri Kongo. Kinshasa arashinza bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba ari byo rero bikoresha u Rwanda rugakora intambara n'iterabwoba. Perezida w'u Burundi yarumvikanye avuga ko u Rwanda nirukomeza ibikorwa rurimo rero bizatuma intambara avuga ko rero rurwanamo na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo u Burundi butazarebera ko ahubwo izaba iya rusange nkuko biboneka. Ati murabona ibibera hano hafi y'iwacu, kubera iki rero mukomeje guceceka? Ese umuryango mpuzamakungu ntubona ingaruka? Babwiye yuko rero ibi nibikomeza gucya hari ibyago by'uko rero intambara izaba rusange mu karere kose. Valentin Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwamenye ko u Rwanda ruriko rurategura kubushozaho rero intambara, kuko rero rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka muri iki gihugu, ku buryo rero hari nizoherejwe kugwana muri Kongo Kinshasa nkuko yabisiguye. Ati abantu ntibagomba rero gukomeza kurebera u Rwanda nirukomeza kwigarurira ubutaka bw'akarere duherereyemwo. Ndabizi ko rero ruzanagera mu Burundi, kubera ko rero barimo baraganiriza urubyiruko rw'impunzi babaha intwaro. Magingo ya ngaya rero bariko baragwanisha mu ntambara ya Kongo. Umunsi umwe rero bazagera mu Burundi, ntabyo tuzemera. Intambara izaba iya rusange. Iyo gahunda kandi yuko hari icyo bari gutegura ku Burundi rero turayizi, gusa ikiza nuko abarundi bahawe gasopo ku buryo budasanzwe.
Varisito Ndayishimiye yarumvikanye yunzemo ati umuryango mpuzamakungu nutagira icyo ukora rero twe hano mu Burundi ntabwo tuzarebera mbisubiremo umuryango mpuzamakungu urakwiriye gufata ibintu nk'ibikomeye kuko rero dufise ikibazo mu karere. Yaravuze ko Uburundi atari bwo rero bwonyine butewe ikibazo n'u Rwanda kuko rero ibihugu nka Tanzania, Uganda ndetse na Kenya nabyo bishobora kugirwa rero ingaruka kuko rero uburasirazuba bwa Kongo nibutagira rero amahoro akarere nta mahoro kazoba gafise. Yunzemo ko ingaruka z'umutekano muke umurasirazuba bwa RDC ndetse no kugera kuri Afrika y'Epfo, nyamara iki gihugu giherereye naho rero Kongo iherereye birahabanye cyane urabye uko ibintu bizoba bigaragara. Kugeza ubu ngubu Varisito Ndayishimiye ntajya yemera yuko igihugu ciwe ndetse n'abasoda biwe bariko barakorana n'abasoda bo muri n'abasoda bagiye batandukanye nkuko bigaragara biganjemo abasize barakoze ubunyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 nkuko bigaragara. Nyamara kandi ku rundi ruhande abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko Varisito Ndayishimiye akomeje kugerageza kwirahuriraho umuriro, iboneka yuko azoca arahura n'akaga karemere cyane, azoca arahura n'ibara remere cyane nkuko bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu amajambo Varisito Ndayishimiye yatangaje ntaho atandukaniye n'aherutse gutangazwa na Perezida Tshisekedi arongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yumvikanye nawe arasigura ndetse anagaragaza ko iyi ntambara igiye gukomera, aho yavuze yuko ibigwanisho bishasha bigiye gutangura biboneka ndetse ibigaragara neza ko abategetsi bombi ari ikindi bashaka. Intambara yo mu buseruko bwa Kongo rero ntizopfukama, RDC ntizosubira inyuma. Itangazo rya Perezida Tshisekedi. Ingabo z'u Rwanda mu gushigikira ibikoresho byazo bya MT3 ziriko zirabandanya igikorwa cazo cy'iterabwoba ku butaka bwacu, zitera n'amagorwa ku banyagihugu bacu. Niko rero umukuru w'igihugu ca Kongo Félix Tshisekedi yagirije kwa gatatu mu butumwa rero yashikirije abanyagihugu. Yaraneguye ishiramwe mpuzamakungu ONU n'ishiramwe y'ubumwe bwa Afrika ko bifise uruhara mu ngorane ziri mu buseruko bw'iki gihugu ciwe, asezerana kwivuna bidasanzwe u Rwanda ndetse n'abagwanyi ba MT3. Bwana Félix Tshisekedi ntiyitabye iyo nama y'abakuru b'ibihugu bo muri East African Community, ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko rigizwe rero n'ibihugu 8 harimo Kongo irongoye na Perezida Tshisekedi n'u Rwanda rurongoye na Perezida Kagame. Iyo nama kandi yarabaye ku munsi wa gatatu biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, yaratumwe ko n'umukuru w'igihugu ca Kenya Dr. William Ruto Samuel ari n'abarongoye East African Community mu ciringo c'umwaka umwe. Ruto arafitanye imigenderanire mibi cane na Perezida Tshisekedi. Gushika kuri uno mwanya ibyabaye muri ino nama tuzonagaruka mu buryo burambuye n'uburyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yamara avuga yuko Uburundi bukize, Uburundi ingorane bufise yonyine ari gitoro, aho yamara avuga ko ibintu bimeze neza nyamara internet yacira mushirana nkuko biboneka nkuko amakuru yamara dusumira. Umukuru w'igihugu ca Kongo yaratangaje ati ndasangiye namwe umubabaro n'ishavu y'ibyo bitero by'ubunyamaswa. Ibyo bikogwa si igitero cyo gutera Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa, ahubwo no gutera isona amateka n'iteka y'abanyagihugu bacu nkuko bigaragara. Félix Tshisekedi yarasabye abanyekongo kwihangana ndetse no kwihagarara ko anahumuriza kandi anabahumuriza ati turiteguye gukora igitero kiremere cyane kuri abo bitwaza iterabwoba n'ababashigikiye kandi biriko birategurwa. Perezida wa Kongo yerekanye ati intambara yo kugwanya MT3 CFDC ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa, ariko ni intambara ya bose, intambara yo kurwanira agateka kacu nk'abanyekongo kugira ngo tuzorage rero urubyaro rwacu igihugu giteye imbere kandi gitekanye. Umugabisha mukuru w'ingabo za FARDC yarahamagariye abanyekongo bose atanumwe avuyemwo n'abari mu mahanga kwitanga muri byose mu gushigikira abasirikare b'abanyekongo. Umugambi yihutirwa mu by'ubutunzi nkuko bigaragara, umukuru w'igihugu Tshisekedi yaravuze ko azi imibabaro y'abanyekongo bariko barahunga ingwano. Yaramenyesheje ati leta yarategetswe gutanguza umugambi wihutirwa wo gufasha abahunze kuva mu mwaka wa 2020
mwaka w'ibihumbi 2023 abantu hafi ibihumbi 41 baraherutse guhunga muri Nord Kivu. Ivyo bikaba byaratumye abantu bose hamwe bahunze bagera kuri miliyoni 2.38. Ati ndumva cane umubabaro wanyu kandi nuwanje uca mu mitima yacu ndetse no mu mishaha yacu nk'abahungu n'abakobwa basangiye igihugu, ariko kandi kuri iki kigeragezo ndabahamiriza gukura kuri izo nkomezi zo ku mutima zituma rero abantu ba Kongo baba abakomeye mugwane rero no kwiyubara mwerekane uburinzi borawe kandi mutuze. Naho rero umwansi ari ngaha niko rero umukuru w'igihugu ca Kongo yabwiye cane abanyekongo ndetse abarigoma mu ntara n'intara zibikikije. Yavuze ati ndabinginze mumenye yuko tutagumye tureze amaboko. Umuryango mpuzamakungu hamwe rero n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika byarituwe. Nkuko rero umushikiranganje wiwe ajejwe imigenderanire n'amakungu Tereze Kayikwamba yabigize ku munsi w'Imana uheze ku cicaro gikuru cy'ishiramwe mpuzamakungu ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Umukuru w'igihugu Tshisekedi yarituye amakungu n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ndashaka kwitura umuryango mpuzamakungu n'ubumwe bwa Afrika, u Rwanda rubandanya ruhonyanga byeruye amategeko mpuzamakungu ya National Unity hamwe rero n'amasezerano y'akarere. Ikibabaje kandi ivyo biraba ariko icyo gihugu ntigihanwe ku gasuzuguro kenshi k'amategeko mpuzamakungu izo nzego zategerezwa gushigikira. Niko Perezida Tshisekedi yagiriza akavuga ko hari agasotoro katorewerwo ku bwigenge bwacu ko ku mutekano w'akarere. Yarasubiyemo ibirego by'uko rero abasirikari b'u Rwanda ibihumbi n'ibihumbi bari ku butaka bwa Kongo. Bwana Tshisekedi yaragabishije ati ugushigikira kwabo mu bya politike, mu by'ubuhinga ndetse no mu by'igisirikare, ibikoresho byabo bya MTS hamwe no kugira uruhara mu kwimba ubutunzi bwacu n'ubw'ubutare bidutwara mu kaga kadasanzwe kandi kazogira ingaruka zidotuma akarere kose kaja mu ngorane. Agacerere kanyu no kurera amaboko kwanyu mu gihe c'ubunyamaswa bw'ubutegetsi bw'i Kigali be mwe n'ububisha bukorwa n'abaserukira ku butaka bwacu ntibitera isoni Republika Iharanira ya Kongo gusa, ariko kandi n'agaciro k'isi yose ku butungane n'amahoro. Niko yashimangiye abwira umuryango mpuzamakungu ubumwe bwa Afrika. Bwana Tshisekedi yavuze ko ukurira amaboko kwerekana uruhara rwawo mu biriko biraba. Yaremeye ko rero hageze araniyamiriza ibitero byakozwe ku buserukizi bw'ibihugu ku mugwa mukuru Kinshasa. Urwaruka rwarashimagijwe mu ijambo ry'iwe. Perezida Tshisekedi yaravuze ko urwaruka rushigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo ari abacungera nyakuri ubutaka bw'igihugu. Yarashimiye urwo rwaruka rw'abanyekongo ruzwi cane ku izina ryabo ry'igiswahili abazarendo canga bakunda igihugu. Ati ubutwari bwanyu, indero yanyu no kwitanga kwanyu biraboneka ndetse by'umwariko biranafasha abanyagihugu nk'uko bigaragara ndetse nk'uko yama yarabitangaza. Bwana Felix Tshisekedi Chilombo yarasiguye ndetse anagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradusumira. Yerekana ndetse agasigura yuko nubundi ibiriko biraba canga se ibikomeje kugenda biragaragara muri inongwano by'umwariko biteye ubwoba nk'uko byoma bigaragara cyanga se nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Felix Tshisekedi ntajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko azakora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yo kwivuna umwanzi. Umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe ry'iminota 10 yaratangajwe kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu ca Kongo avuga ati Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntizokwigera isubiza umugongo inyuma. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntizosubira inyuma, ntizokwigira ndabaheba. Ndarahiriye hano mu nama y'aba
abakuru b'ibihugu rero by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bumvikanye yuko ugukorana ataguca rero ku ruhande na M23 ari ngombwa nkuko biboneka. Iyi ngwano uko byogenda kose igarukwamo rero n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho biboneka yuko rero nawe yoba ariko aragira uruhara ruremere cyane muri ino ngwano nkuko bigaragara mu nyuma y'uko abasirikare biwe nabo bakomeza kugenda bagaragara. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke turebera hamwe ibindi bikomeje kuvugwa mu kanya.